Bakunzi ba televiziyo y'Uburundi ndabahaye mwiriwe kaze muri kino kiganiro makuru yaranze ubuzima bw'igihugu mu bijanye na politike muri no mwaka wa 2015 tugira ngo dusozere ahanini tuza gushimikira ku matora ishigwaho ry'inzego zayavuyemwo hamwe rero n'ibibazo vy'umutekano vyagiye biribonekeza mu gihugu tutibagiye n'umugambi wa leta wo gutunganya ibiganiro bihuza bose kuva umwaka ugitangura abanyepolitike baguma bibaza ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora kwitoza bamwe bati asubiye kwitoza azobagize ikiringo ca gatatu kitemewe n'ibwirizwa shingiro abandi bati arafise uburenganzira bwo kwitoza kuko yatowe rimwe gusa n'abanyagihugu umugambwe CNDD FDD mu ikoraniro ryo kuwa 25 ndamukiza waratomoye aho uhagaze mu gutora Petero Nkurunziza ngo azowuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Diomed Hategekimana. Iryo koraniro kaminuza ridasanzwe y'umugambwe CNDD FDD yahuje abagumyabanga baserukira abandi mu gihugu cyose kubategerezwa kwitaba iryo koraniro 2020 amajana 899 nibo bagitavye no kuvuga ibice birenga 80% igitigiri kirenze kure igisabwa n'amategeko y'umugambwe CNDD FDD kugira ngo ikoraniro kaminuza ritunganywe umukuru w'umugambwe CNDD FDD akaba yaciye ku mayange ingene umugambwe wifashe muri kino gihe aho yamenyesheje ko umugambwe wifashe neza kuva ku nzego zo ku mitumba gushika ku buserukizi bukuru ivyo ngo bikaba birangwa nuko abagumyabanga bagumye mu runani rw'intamenwa mu bihe bitoroshe mu vyaranguriwe muri iryo koraniro kaminuza hari cyane ugutora uzoserukira umugambwe CNDD FDD matora y'umukuru w'igihugu yimirije umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba ariwe yasubiwe kugomwa n'abagumyabanga ngo azobaserukire matora yimirije umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yashimiye abagumyabanga basubiye kumwizera acaboneraho guca ku mayange ubuzima umugambwe CNDD FDD wagiye uracamwo gushika kuri iryo sango nkuko yabishikirije umugambwe CNDD FDD ukaba waraciye mu bihe bitoroshe umukuru w'igihugu akaba yateye akamo abagumyabanga n'abandi barundi bose ngo bagumize kumuzirikanyi umutima wo gukunda igihugu abagumyabanga muze ugira umutima mubi ukugwanije kuko ari kugwanya utaretse kwagukijwe n'Imana kugira kugwanya kugira ngo kutunze Imana gushikana yo gutegurira mu gihe iryo koraniro kaminuza ryariko riraba abagumyabanga bari bakikuje ingoro y'umugambwe CNDD FDD barindiranye igishika ibiva muri iryo koraniro y'umugambwe CNDD FDD Imbere y'iryo koraniro hariho abagumyabanga bamwe bari bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba ko atokwitoza abo nabo ubuserukizi bukuru bw'umugambwe bwarabahaye ibihano bitandukanye nkuko tubishikirizwa n'umuvugizi w'umugambwe Gerard Ndabirabe twihweje itangazo nimero 5 agakwego 2015 ry'umugambwe CNDD FDD ryo kuwa 16 ntwarante 2015 byerekeye ibyavuye mu nama y'abarongoye inzego nkuru z'umugambwe CNDD FDD mu duce tw'indwi 8 n'icenda twerekana neza intumbero yafashwe twihweje itangazo nimero 6 agakwego 2015 ry'umugambwe CNDD FDD ryo kuwa 24 ntwarante 2015 mu ntangamarara y'iryo tangazo no mu duce twa mbere twa gatatu gatanu gatandatu indwi na munani kubera ko abagumutsi banse kwisubirako umugambwe CNDD FDD ufashe ingingo zikurikira abagumyabanga bakurikira aribo Hatungimana Leonidas batazira tutotre avuka mu ntara ya Cankuzo Nduwimana Onesime avuka mu ntara ya Gitega
Kanyange Geneviève avuka mu ntara ya Kayanza. Barahimana François avuka mu ntara ya Bujumbura. Niragira Jean Berkimas avuka mu ntara ya Cankuzo. Simbakwira Jean Berkimas avuka mu ntara ya Cankuzo. Bucumi Moise avuka mu ntara ya Ruyigi. Nsabiyumva Evariste avuka mu ntara ya Karusi. Nyandwi Anselme avuka mu ntara ya Bubanza. Ndayiziga Oscar avuka mu ntara ya Muramvya. Barirukanywe mu mugambwe CNDD-FDD kuva kuri uno munsi iri tangazo ryerekeye iyi ngingo rimenyeshejwe. Gasubiramwo, barirukanywe mu mugambwe CNDD-FDD kuva kuri uno munsi iri tangazo ryerekeye ingingo rimenyeshejwe. Kuva rero umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza atanzwe n'umugambwe CNDD-FDD ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu, imigambwe imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi namwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike yaciye atunganya imyerekano yabaye mu makartier amwe y'igisagara ca Bujumbura n'amakomine amwe yo mu gihugu hagati. Iyo myerekano yari ifise intumbero yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu yabona ko biteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Muri iyo myerekano harabaye uguhangana hagati y'urwaruka n'igipolisi, harabaye kandi kuzibira amabarabara, guturira amapine. Muri ico gihe hari n'ivyononekaye nk'imiduga yaturiwe, abakomeretse n'abahasize ubuzima. Kwigenekerezo rya 13 Rusama abagira imyerekano baravuye mu makartier atandukanye barashika mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uwo munsi nyene igenekerezo rya 13 Rusama, General Godefroid Niyombare yaratangaje ku maradiyo amwe yabigenga ko atembagaje ubutegetsi. Ivyo rero Edouard Nduwimana yamushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ico gihe yarabibeshuje kwi telefone abwira abanyagihugu ko botekana ako kagwi kaburijemwo. Eka nabo mu zindi nzego nk'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto, eka mbere n'umukuru w'igihugu amaze gushika barahumurije abanyagihugu kwako kagwi kaburijwemwo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Kaneza Lina. Kuri iryo genekerezo nyene General Godefroid Niyombare amenyesheje ko atembagaje ubutegetsi, umukuru w'igihugu yari yazindukiye Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania aho yari yitavye inama yishira hamwe y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Inama yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ibibazo vya politike n'umutekano mu Burundi. Iryo tembagazwa ry'ubutegetsi abanyagihugu baryumvise ku maradiyo amwe yabigenga, abagira imyerekano bakaba bari bashitse mu gisagara no ku radio na televiziyo vy'igihugu. Ariko rero abacunzi radio bari bagavye barabasubiza inyuma. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ico gihe Edouard Nduwimana yarahumurije abanyagihugu abicishije ku telefone kwako kagwi kaburijwemwo. Abarundi n'amakungu bumvise no munsi inyuma y'umutaga yuko hari umwe mu ntwazangabo zikomeye yihaye iradiyo isanzwe ivugira ngaha mu gihugu ivuga yuko ihagaritse inzego z'igihugu, ihagaritse nyine cyo mukuru w'igihugu, ihagaritse na leta yiwe. Twashaka ro muri kano kanya bwa mbere na mbere kubanza gutera ivyatsi mwe niyo ingendo tuzi yuko atahandi tujana atari kudusubiza inyuma no mu kudukwegera mu kaga, na cyane cyane abene gihugu muri kino gihe cyo tubasaba yuko bofatana mu nda bagatekana bakamenya yuko inzego z'igihugu ziko zirakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Tubabwira yuko atabutegetsi bwahiritswe, yuko inzego z'igihugu guhera ku nzego zo hejuru yuko ziriko zirakora ibishoboka byose. Twashaka ro kuremesha abarundi na cyane cyane tubasaba gufatana mu nda, ntihagire uhava yibaza yuko hari byabaye nka bimwe byo mu myaka yahera ngo have atwarwa n'ishavu. Twagira tubasaba yuko bofatana mu nda mu butandukane bwabo bw'imigambwe, mu butandukane bwabo bw'amoko n'ibindi, maze bafatane mu nda kugira ngo barindire ivyo inzego z'igihugu zihava zibashikiriza zigiye kubashikiriza mu gihe ibintu bizaba byamaze gusubira mu buryo. Bukeye ku igenekerezo rya 14 Rusama harabaye gutana mu mitwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi n'abari bacungereye radio na televiziyo vy'igihugu. Umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto General Prime Niyongabo yaramenyesheje Uburundi n'amakungu kwako kagwi kananiwe. Ibiro bikuru by'intwara miheto z'Uburundi biramenyesheje abarundi n'amakungu
kw'akagwi kari kavuze ko gatembagaje ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu kaburabujwe gushika kuri ako kabi kabishe kari kateguwe na General Major Niyombare Godefroid nabo bari kumwe. Turahumirije rero abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi. Ibiro by'umukuru w'igihugu ikirimba ciwe n'ibibanza nkoramutima by'igihugu bicungerewe kandi biri mu minwe y'inzego zikingiye igihugu. Dusabye kandi dutegetse abarongoye intara za gisirikare nabo barongoye kuguma bagamburukira inzego z'igihugu bafatanye mu nda babandanye bakingira igihugu. Dusabye dushimitse ko abanyagihugu baguma bafatanye mu nda birinde kugwa mu mitego y'abashaka gusubiza mu kaga abarundi. Turibukije abarundi bose kuwo wese afise umugambi wo gushikira ubutegetsi abicishije mu gikenye atagifise ikibanza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko twinjiye mu nzira ya demokrasi. Ibyo bikuru bya gisirikare birakeje ntwaramiheto nyinshi zagumije akaranga kazo mu guharanira ibanga ziyemeje yo gukingira igihugu n'abanyagihugu. Tubasavye kuguma baranira ineza ya bose. Mu kurangiza dusavye abasirikare bose bari muri ako kagwi k'abagumutsi aho bahungiye hose kwishikana badatevye. Ncamake tuvuga yuko hariho umuduga imwita Blende wabaje gutera twaturiye twishe muri abo bateye abasigaye 12 hariho n'abakomeretse baba 55 abishikanye 40 hamwe n'abo twafashe 9 ku ruhande rw'abasirikare bayoboka inzego z'igihugu twakomerekeje abasoda 4 ariko nahone ibikomeye cyane. Icyo gitero cyamaze umwanya ungana n'isaha n'inusu. Kwigenekerezo rya 15 Rusama umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaraje mu gisagara ca Bujumbura aho yaciye kuva mu ntara ya Ngozi gushika mu gisagara ca Bujumbura. Hari abantu benshi baje kumusanganira ku mpande z'ibarabara. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abanyagihugu aho yashimiye inzego z'umutekano kukugene bavyifashemwo. Barundikazi inshuti z'u Burundi, tubanje gushimira Imana mushobora vyose yaduhaye igihugu ciza c'u Burundi gitemba amata n'ubuki nihabwe icubahiro. Kuno munsi uri hejuru twagira dushimire bimwe bivuye ku mutima inzego z'igihugu zo kwivuna abansi no gucungera umutekano, kubwira ubutwari n'ubuhizi n'ubukerebuzi zaraye zerekanye guhagarika umugambi ugayitse wo gutembagaza inzego zitorewe n'abene igihugu. Iyo migumuko imaze iminsi nta kindi yazanye mu gihugu cacu ataramarira n'amaganya mu miryango, uruhombo ku gihugu na cane mu gisagara ca Bujumbura, ari naho ako kaguma katanguriye mu duce tumwe turi kurushi. Abarundi baramaze bati ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro. Abo bahanuwe nabi nibirimbure bamenye ko Uburundi n'abarundi twamaze gutera intambwe iboneka ya demokrasi kandi ko tutazigera tuyihanganira uwo wese azogerageza kudusubiza mu ihumbi. Biragaragara kandi ko iyo migumuko yatanguye gutegurwa kuva kera, kuva mu mwaka uheze eka n'imbere yaho. Intumbero yayo kwari ugushaka gusenyura inzego zirongoye igihugu zitorewe n'abene igihugu. Turateye ibyatsi rero kandi turiyamirije abo bose bashaka gusubiza igihugu mu ihumbi mu kugarukana intwaro z'igikenye babanje kuburabuza demokrasi no gusesa amaraso. Barundikazi inshuti z'u Burundi, turashimiye Imana rero ko uwo mugambi ugayitse warayurijwemwo, mbere tugasaba n'inshuti z'u Burundi n'amakungu muri rusange ko bohakura icigwa gikomeye, igiti kora mu jisho kabiri. Nitwera gushimira abahenzwe batanguye kwirimbura bakishikana imbere y'inzego z'ubutungane
n'umutekano. Twashaka kumenyesha abarundi n'amakungu ko amahoro n'umutekano birangwa mu gihugu cacu cose, mbere no mu gisagara ca Bujumbura, aho ko kagwi k'inkorabara kari ku rushi karaye gashatse gukorera ibara. Abashatse gutembagaza ubutegetsi bamaze kuburizwamwo, abajejwe umutekano barafashe bamwe mu babiteguye bo mu ntwazangabo zo ku rwego rwo hejuru hamwe n'abasirikare n'abapolisi bato. Aho umuntu yovuga nka General Cyril Ndayirukiye, Zenon Ndabaneze na Hermenegilde Nimenya. General Godefroid Niyombare ari nawe yari yashikirije ijambo ku maradiyo, akaba ari mu batafashwe. Mwomenya ko muri ico gihe hari amaradiyo yigenga nka RPA, Bonesha, Rema, Isanganiro na Radio Television Renaissance, imiduga n'ibindi bikoresho byaturiwe, ibindi bikibwa. Muri abo bagomvye gutembagaza ubutegetsi 28 baramaze kwitaba sentare ntahinyuzwa, bagirizwa na parke ko bashatse gushira mu ngiro itembagazwa ry'ubutegetsi, guhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho no kugwanya inzego za leta. Bagirizwa kandi gukorera ububisha abapolisi, abasirikare no gusambura inyubakwa za leta. Naho rero vyari bimeze gutyo mu gihugu, umugambi wo gutunganya amatora warabandanije. Kwiyamamariza amatora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka byabaye mu kwezi kwa gatanu, kandi vyatekanijwe ko ayo matora uko ari abiri abera rimwe. Imigambwe itatu ariyo CNDD FDD, Iprona, FNL hamwe n'urunani rw'imigambwe 10 Kopa yaragirishije amakoraniro mu bibanza bitandukanye, aho bereka abanywanyi abari ku ntonde z'abajenama b'amakomine n'abashinga mateka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Donasienne Bukuru. Kwiyamamariza amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine, umugambwe CNDD FDD watanguriye mu ntara ya Muyinga, aho abanywanyi harimo indongozi nk'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, umukuru w'umugambwe Pascal Nyabenda hamwe n'izindi ndongozi bari bahashitse. Bareretse abanywanyi abazokwitoza kuba abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka. Barongeye baranabereka ko ikarata y'itora ari imwe, bitari bimenyerewe ko bazoheza bakihweza neza ikimenyetso ca CNDD FDD, ico naco kikaba ari inkona. Umugambwe Iprona nawo nyene kabaye akaryo ko kwereka abanywanyi abashizwe imbere mu matora y'abajenama n'abashinga amateka, hamwe rero n'ikiranga umugambwe Iprona ku ikarata imwe y'itora. Umugambwe Iprona muri ico kiringo aho wiyamamarije haratandukanye, warashikirije ibyo uzorangura nko gutunga inka ya kijambere ku rugo rumwe, hamwe rero no gushiraho ikigega c'ingwati kugira abarundi boroherwe kuronka ideni cane cane kugwaruka ruhejeje amashure. Umugambwe FNL mu kwiyamamaza washize imbere kugwanya ubukene, aho uwo mugambwe wose wagiye uratunganya amakoraniro, nawo nyene warereka abashizwe imbere ku rutonde rw'abajenama b'amakomine. Kari n'akaryo ko kwereka abanywanyi ikarata y'itora imwe, aho beretse ikimenyetso kiranga uwo mugambwe. Mu runani Kopa rwari rugizwe n'imigambwe 10, kabaye akaryo ko kwereka abanywanyi abashizwe imbere mu matora y'abajenama n'abashinga amateka no kubereka ikarata y'itora. Ubwo runani rwarashikirije imigambi nko guhindura ibwirizwa shingiro ngo kuko hariho ibitakijanye n'ibihe, hamwe rero no kuja hamwe n'amabanki kugira ngo barabe ingene inyungu kungurane yogabanywa gushika ku bice 12%. Inyuma y'incuro zibiri amatora y'abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka asiba, kwigenekezo rya 29 ruheshi yarabaye mu mutekano. Umugambwe CNDD FDD niwo watahukanye intsinzi, ukaba waronse abashinga amateka 86, hakurikira Mizero y'abarundi waronse abashinga amateka 30. Ni inkuru ya mugenzi wacu Josephine Twagirayezu.
Gitondo cyo kuwa 29 ruheshi abanyagihugu bazindukiye gutora abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine bari ku ntonde zashikirijwe n'imigambwe hamwe n'inani. Uwaje gutora yaronswa ikarata zitora zibiri, imwe yose ikaba yari ku bimenyetso vy'imigambwe n'inani. Amatora yabaye mu mutekano, hari abarorerezi ba hano mu gihugu no mu makungu nka Menube. Hari n'imigambwe imwe yari ifise abayibera ijisho ku biro vy'amatora. Ibiro vy'amatora henshi vyari vyugaye igihe c'isaha 10 baca batangura guharura. Mumenya ko harabahaye amajwi imigambwe n'urunani rw'abigenga Mizero y'Abarundi itabonetse ku rubuga mu gihe cyo kwiyamamaza. Nka hose umugambwe CNDD-FDD wagumuza imbere ugakurikirwa n'urunani rw'abigenga Mizero y'Abarundi. Igikorwa cyo guharura amajwi mu migwi itunganya amatora mu makomine no mu ntara caraye kirakogwa. Inyuma y'imisi mikeya ayo matora abaye harashikirijwe ivyavuyemwo. Ivyo navyo bikaba vyerekanye ko umugambwe CNDD-FDD, umugambwe Iprona n'urunani rw'abigenga Mizero y'Abarundi ariyo yaronse amajwi atuma baronka intebe z'abashinga amateka. Umugambwe CNDD-FDD ukaba ari wo wayatsinze. Hatowe abashinga amateka 100, ariko rero kugira ngo hubahirizwe ivy'ubwoko n'igitsina umugwiseni warashizemwo abakenyezi 18 n'abatwa 3. Ibiharuro vyemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro vyerekanye yuko inama nshinga amateka igizwe n'abashinga amateka 121, muri abo 86 bakaba ari mu mugambwe CNDD-FDD, 30 bo mu runani Mizero y'Abarundi, 2 bo mu mugambwe Iprona hamwe n'abatwa 3. Inama ya mbere y'ubwo rwego yarongowe na Immaculée Nahayo, umushinga amateka yasumvye imyaka abandi. Itegeko rigenga ibikorwa vy'inama nshinga amateka ryaremejwe habayemwo iminyanyuro yuko mu biro vy'inama nshinga amateka atari ngombwa ko hajamwe abakenyezi. Bukeye rero harabaye amatora y'abagize ibiro. Umushinga amateka Pascal Nyabenda akaba ariwe yatowe ngo arongore urwo rwego. Gwasa Agaton yabaye icegera ca mbere, Edouard Nduwimana nawe atogwa kubicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka. Tukiri mu bijanye n'amatora kandi amatora y'abakenguza amateka yabaye kwigenekerezo ya 24 mu kwezi kwa Mukakaro. Umugambwe CNDD-FDD ukaba ari wo watahukanye intsinzi. Umukenguza amateka Reverien Ndikuriyo wo mu mugambwe CNDD-FDD niwe yatowe ngo ayirongore. Icegera ciwe ca mbere n'umupfasoni Space Caritas Njebarikanuye na Anise Niyongabo wo mu mugambwe Iprona yabaye icegera ca kabiri. Iyo nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Josephine Twagirayezu. Abakenguza amateka batowe n'abahanuzi b'amakomine. Ayo matora akaba yabereye ku migwa mukuru y'intara, hari abarorerezi ba hano mu gihugu no mu makungu. Ku ntara yose hatogwa 2, umuhutu n'umututsi. Ibiharuro mfata kibanza vyashikirijwe n'umugwi ujeje gutegura amatora seni vyerekanye yuko abakenguza amateka bose hamwe ari 36. Muri abo 33 bakaba ari mu mugambwe CNDD-FDD, 2 nabo mu mugambwe Iprona, umwe nawe n'uwo mu mugambwe FNL. Kuri abo bakenguza amateka 36 batowe, umugwi seni warongeyemwo abakenguza amateka 3 bo mu bwoko bw'abatwa, 4 bahoze ari abakuru b'ibihugu. Abo nabo bakaba bahabwa uburenganzira n'amategeko bwo kuba bakenguza amateka. Bahejeje kongeramwo abo bakenguza amateka, sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yaremeje ivyavuye muri ayo matora. Ubu rero inama nkenguza amateka ikabigizwe n'abakenguza amateka 43. Inama nkenguza amateka yaciye itangura ibikorwa kwigenekerezo rya 12 mu kwezi kwa Myandagaro. Inama ya mbere ikaba yari irongowe n'umukenguza amateka Sumvya bose imyaka, wo nawe akaba ari Immaculée Ndabaneze. Bamaze kwemeza amategeko agenga inama nkenguza amateka, haciye hatogwa abagize ibiro vy'inama nkenguza amateka. Abo nabo akaba ari Reverien Ndikuriyo, umukuru w'inama nkenguza amateka wo mu mugambwe CNDD-FDD, icegera ca mbere Space Caritas Njebarikanuye wo mu mugambwe CNDD-FDD, hamwe rero na Anise Niyongabo wo mu mugambwe Iprona yabaye icegera ca kabiri. Ukwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu vyakozwe n'abakandida 4 aribo Petero Nkurunziza yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD, Jacques Bigirimana yaserukiye umugambwe FNL,
Gerard Nduwayo yaserukiye umugambwe Iprona na Jean de Dieu Mutabazi yaserukiye urunani Kopa mu makoraniro bagirisha baremerera abanyagihugu ivyo bazobakorera mu gihe bo batora n'inkuru ya mugenzi wacu Donatienne Bukuru. Umugambwe CNDD-FDD mu kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu waramenyesheje ibyaranguwe. Ibyo navyo ni nko kugarukana amahoro n'umutekano aho Uburundi busigaye buja gufasha mu makungu kunywanisha abarundi aho umugwi wo kuvukana ukuri n'ukurekuranira washizweho kugira utohoza ibyabaye kuva Uburundi bwikukiye. Mu migambi harimo kubandanya gukora ibarabara rya Nyakararo Gitega, gukingira ibidukikije, kugwiza inyubakwa, kugwiza amazi gushika ku bice 30% no guteza imbere umugambi wo gucukura aho butare, gutsimbataza amahoro n'umutekano no guha uburyo ikomine himwe yose bungana n'imiliyoni 500 ku mwaka kugira ngo yiteze imbere. Umugambwe Iprona washize imbere Gerard Nduwayo ngo abe ari we awuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Mu migambi yashikirije abarundi harimo kugwanya ubukene, kubaka amabarabara, gukura Uburundi mu bihugu bikenye, kugwiza ibitungwa, kugwiza amazi meza, umuyaga nkuba no gukingira ibidukikije. Umugambwe FNL washize imbere Jacques Bigirimana ngo abe ari we awuserukira, akaba hari nawe yarawurongoye. Mu migambi yashizwe imbere harimo kugwanya ubukene, kwitaho politike y'ibisagara, gukura ikori ku miti ivura indwara zidakira, hamwe rero no guha ubushikiranganje bw'uburimyi ibice 40% by'amafaranga leta ikoresha. Urunani Kopa nago gwashize imbere Jean de Dieu Mutabazi, ubwo nago gwemereye abarundi ko rutsinze amatora ruzosubiramo inyigisho kuva mu mashure y'intango gushika muri kaminuza. Ubwo runani gwashize imbere kandi kugabanya inyungu amabanki asaba no gusubiramo itunganywa ry'ikigo gitoza amakori OBR. Mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kwigenekerezo rya 21 mu Kakaro, Petero Nkurunziza umukandida yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD niwe yaronse amajwi menshi agera ku 69 n'ibice 4 kwijana, hakurikira urunani rw'abigenga Mizero y'abarundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Gilbert niyo nkuru. Muri ayo matora y'umukuru w'igihugu abanyagihugu batora mu bakandida batandukanye, abitoza bose bari ku ikarata imwe, uwatora akaba yashira gikumu kivuye mu irangi imbere y'ikimenyetso c'umukandida bifuza. Abakandida batiyamamaje canke bavuye mu ihiganwa bose bari ku ikarata yitora kandi bararonsa amajwi. Amatora yabaye mu mutekano, hari abarorezi ba hano mu gihugu no mu makungu nka MENUB n'abaserukiye ishirahamwe ry'ibihugu bigize Afrika y'ibiyaga binini. Igihe cy'isaha 10 z'umugoroba henshi bari bahejeje gutora, hatanguye igikorwa cyo guharura. Nka hose ku biro vy'amatora, Petero Nkurunziza umukandida wa CNDD-FDD yagumaze imbere. Mu gihe cyo gushikiriza ibiharuro mfata kibanza, umugwi w'igihugu wigenga watunganije amatora Seni watangaje ko umukandida Petero Nkurunziza ari we yaronsa amajwi menshi, hagakurikira Agatogwasa yari mu runani rw'abigenga Mizero y'abarundi, hagakurikira Gerard Nduwayo wo mu mugambwe Iprona. Sentare yubahirizwa ibirizwa shingiro imaze kwihweza ivyo yashikirijwe n'umugwi Seni yatangaje ko Petero Nkurunziza ari we yatsinze amatora ku majwi 69 n'ibice 40 kwijana. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza amaze gutogwa yararahiye imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'abagize sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro n'abandi banyacubahiro bari bitavye ivyo birori. Umukuru w'igihugu yarashimiye abarundi kukuntu bitavye amatora yose, ati mwarerekanye ko mwashimye imigambi natwe tubemereye kubabera umukozi mwiza. Yasavye amadini n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike kutivanga mu vya politike. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ansira co yanditse. Imbere y'abarundi bose bobe n'igihugu, jewe Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana
ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi kubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'ak'abanyagihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Aho hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yariko ararahira nkuko bitegekanijwe mu ngingo y'106 y'ibwirizwa nshingiro. Ivyo birori byatangujwe n'igisabisho cyaherejwe n'uwaserukiye ishengero Katolika akaba ari cegera ca Musenyeri wa Diocese nkuru ya Bujumbura Anatole Rugerinyange, Sheikh Saidi Kajandi yaserukiye idini rya Islam na Bernard Ntawuturi ku ruhande rw'abaporoti. Bamusabiye ku Mana kuronka ubwitonzi nk'ubw'Imana yahaye Salomo, ubumenyi, ubukomezi, ubuhanuzi, urukundo, ikigongwe, kurekuriranira, kuramba nk'uko Imana yabigiriye Eklezia hamwe no kuronka intsinzi nk'iyo yahaye umwami Dawudi. Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije yarashimiye abarundi ku kuntu bitavye amatora yose, ati vyerekana ko igihugu cikukiye koko kandi batifuza gusubira inyuma. Ati mwarerekanye ko mwashimye imigambi natwe tubemereye kubabera umukozi mwiza. Yarashimiye abo bahiganywe, abatunganije amatora n'abandi bose bafashije. Ati intsinzi ni y'abarundi bose, abadutoye n'abatadutoye. Ati Imana yuguruye ntawugara. Yarashimiye abarundi bitavye akamo batewe mu gutorera uburyo bw'amatora. Yararikiye abahunze gutahuka. Abanyamashengero abo mashira hamwe adaharanira ivya politike yabasavye kutivanga mu vya politike, abanyepolitike nabo abasaba kudakinisha ubuzima. Umukuru w'igihugu yaratanze impanuro zo guteramira umutekano n'ibindi. Twashaka tubaha impanuro tukabasaba kuzifata nka nkama. Mwese murazi ko amatora agiye kurangira kandi akaba yagenze neza. Ubu hageze yuko umwe wese asubira ku kivi. Abatowe nabo bagatangura kwerekana ico bamariye Uburundi n'abarundi babatoye. Tubasavye gukoresha ubwenge Imana yaduhaye mu kubaka no gukomeza igihugu ciza c'u Burundi. Tubasavye kugira urunani rw'intamenwa mu kugwanya inyigisho mbi z'amacakubiri n'izisambura igihugu cacu aho zoturuka hose. Ivyo bikorwa tubararikiye gusubirako bishoboka hari umutekano. Uwo nawo niwo mushinge wa vyose. Muri ivyo birori umukuru w'igihugu yarambitswe umudari bita Grand Collier des Ordres Nationaux mu rurimi rw'igifaransa. Abanyacubahiro duhereye ku mufasoni w'umukuru w'igihugu, abagize ibiro vy'inama nshingamateka, nkenguzamateka n'abandi bakaba bararonse akaryo ko kumukeza. Kuri uwo munsi nyene umukuru w'igihugu ahejeje kurahira yarashikirije amazina y'ivyegera vyiwe inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira babemeze. Abo nabo ni Gaston Sindimwo mu kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, Joseph Butore mu kibanza c'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Abo rero izo nzego zose zarabemeje. Abo rero baciye barahira kuri uwo munsi nyene imbere y'umukuru w'igihugu n'abagize sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro n'abashikiranganji uko ari 200 nabo nyene bararahiye imbere y'umukuru w'igihugu. Abo nabo 14 muri bo bakaba ari bashasha muri ayo mabanga. Amatora yasozerewe no gutora abarongoye imitumba mu gihugu hagati hamwe n'abarongoye amakartier mu bisagara. Abarongoye inzego bashasha bari bitavye ayo matora bamenyesheje ko aya matora afise akamaro kanini.
abo ngo nibo begereye abanyagihugu babafasha mu kubungabunga amahoro n'umutekano hamwe rero n'umubano mwiza mu banyagihugu. Tukiri mu bijanye n'inzego abasitanteri batowe barashikirijwe icese kwigenekerezo rya 2026 Nyakanga uno mwaka. Umukuru w'igihugu ari nawe yararongoye ivyo birori yamenyesheje ko musitanteri ashinzwe amahoro n'umutekano, iterambere, ukubaho neza kw'abanyagihugu no gukingira ibidukikije. Mwijambo nyamukuru ryashikijwe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yahamagariye ba musitanteri kurangura amabanga yabo bisunze ivyo bize na cane ineza, umwitwarariko hamwe n'iterambere ry'abo barongoye. Ati amabanga muhamagariwe n'amabanga adasanzwe ari naco gituma ari nkenerwa ko muyarangurana ubwenge, ubwitonzi n'ubukerebutsi. Pierre Nkurunziza yamenyesheje izo ndongozi nshasha ko ubu arizo abanyagihugu bagiye kwitura, ati muze mu batunganirize neza. Mu bijanye n'umutekano muke waranzwe mu gisagara ca Bujumbura harishwe indongozi mu nzego z'umutekano no mu banyepolitike, abandi bararusimba. Hari n'abanyagihugu basanzwe biciwe imuhira mu birabo n'ahandi, hamwe rero n'abapolisi baterewe ku birindiro bitandukanye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Idi Jafari. Muri uno mwaka harabaye ubwicanyi canke guhaka kugandagura bamwe mu nzego, abanyepolitike n'abandi banyagihugu. Nko mu bijanye n'inzego, Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe kwigenekerezo rya 2 Myandagaro mu Kamenge. Umukuru w'igihugu yarateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Amashira hamwe y'abanyakamenge yafashwa n'uwo muhisi, abakunzi n'inshuti barerekanye umubabaro, bakaba babigaragarije mu ngendo bagize bava aho biti wabo w'abantu gushika aho bamugandaguriye kuri Gare du Nord. Abategetsi batari bake, inshuti, abagenzi n'abanyakamenge baraherekeje uwo muhisi haba aho imisa yo kumusabira yaherejwe muri Cathedrale Regina Mundi no kubandanya gushikaho bamushinguye mu Kamenge iruhande yaho bita iwabo w'abantu bafise umubabaro. Iyindi ntwazangabo yishwe akaba yari umukukuruke ni Colonel Yohani Bikomagu yahoze nawe arongoye ibiro bikuru vy'intwaramiheto yagandaguriwe ku irembo iwe atahutse. Umukuru w'ibiro vy'intwaramiheto wubu nawe General Major Prime Niyongabo yaratezwe umutego Imana irakinga. Mu gatondo ka kare kugenekerezo rya 11 Nyakanga agiye ku kazi yarategerewe n'akagwi kitwaje ibigwanisho kwibarabara rya Rumonge iruhande y'igitarugwa cyo kumuha. Abasirikare batatu mu bamucungera ubuzima barishwe, batandatu nabo barakomereka. Ku ruhande rw'ako kagwi hishwe babiri, umwe arakomereka, babiri nabo barafatwa. Mu ntango y'ukwezi kwa Kigarama, Komiseri Christophe Manirambona imodokari yiwe yaratezwe umutego iruhande y'igituro c'imodoka bita foyer, ariko rero ntiyari muri yo. Muri ico gihe harishwe batatu muri ako kagwi, harafatwa n'ibigwanisho. Tukiri mu bijanye n'abajeje umutekano, gushaka igenekerezo rya 30 Munyonyo hari hamaze kwicwa abapolisi barenga 30. Inyamiramabi 34 zaragandaguwe n'abo bagumutsi. Izindi nyamiramabi 293 zarakomerekejwe n'abo bagumutsi. 8 muri izo nyamiramabi zakomeretse bakaba baracitse ibimuga. Ku ruhande rw'abanyepolitike mu mwaka wa 2015 harishwe Zed Feruz yararongoye umugambwe IPD Zigamibanga, yiciwe iruhande y'imuhiriwe mu Ngagara. Vuba kandi barahaswe ugandagura umushingamateka Zeno Ndaruvukanye. Imodokari yiwe yaguye mu mutego hafi y'amasanganzira kuri Shanik. Muri uno mwaka harishwe kandi abanyagihugu bamwe bakaba bicigwa imuhira mu birabo hamwe n'ahandi. Mu bijanye n'umutekano kandi leta yarararikiye abanyagihugu batunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kubisubiza. Mu nyuma igipolisi caciye kibisaka mu makartier, haratangwa n'ikindi kiringo n'umukuru w'igihugu akaba yaciye amenyesha mu nyuma ko hamwe bobandanya batabitanga ico gikorwa kizokogwa ku nguvu. Hari n'ibindi bigwanisho vyafashwe mu bitero by'abagizi ba nabi nko mu Cibitoke, mu Kayanza no mu gisagara ca Bujumbura. Nubu ni nkuru ya mugenzi wacu Idi Jafari.
muri uno mwaka abajeje umutekano barafashe akatari gake ibigwanisho bitunzwe n'abatafitiye uburenganzira aho umuntu yovuga nk'igitero cabaye ikabarore nibukinanyana mu kwezi kw'indwi aho ibigwanisho bitari bike vyafashwe n'abajeje umutekano abagwanyi barenga 170 nabo bakaba barafashwe ivyo vyashikirijwe na Gaspard Baratuza umuvugizi w'ubushiranganje bwo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba tukiri mu kwezi kw'indwi inkoho nyinshi n'ibikono vy'amasasu vyarafashwe n'igipolisi muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga muri ico gihe abajejwe umutekano barafasha abantu 33 mu manuko bw'igihugu ahitwa Irukambasi mu ntara ya Makamba harafashwe ibigwanisho igipolisi kikaba cari cahawe inkuru n'abanyagihugu nk'uko vyashikijwe n'urongo igipolisi muri ako karere umukuru w'igihugu yatanze ikiringo c'ukwezi kugira abafise ibigwanisho bafitiye uruhusha babisubize ico kiringo kirangiye umukuru w'igihugu yasavye abajeje umutekano gukoresha uburyo bwose harimwo uburyo bwa none bwo kubona ahari ibigwanisho abajeje umutekano tubasavye guhera ubu gukora ibishoboka vyose kugira ngo ibigwanisho bisigaye mu minwe y'abitunze batabifitiye uruhusha bavyakwe kandi bongere bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane tubasavye gukoresha ubuhinga bwose mwize mu kurangura ico gikorwa abaserukira imigambwe bahurikiye mu ihuriro ry'imigambwe baratumiwe kuraba ingene ico gikorwa kiranguka mu Ngagara ahafashwe ibigwanisho vyari mu kuzimu bamenyesheje ko bashimye ingene ico gikorwa kirangurwa mu kwezi kwa Munyonyo ibindi bigwanisho n'ibikoresho by'abajeje umutekano vyarafashwe mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura izo bigwanisho byabinyegeje mu nzu atabayibamwo igipolisi kikaba cyamenyesheje ko vyafashwe kubera amakuru yatanzwe n'umwe mu bafashwe bariko bararasa bagomba kwica umushinga amateka Zeno Ndaruvukanye umushikiranganje w'umutekano commissaire de police chef Alain Guillaume Bunyoni aramenyesha ibigwanisho bimaze gufatwa gushika imbere y'igenekerezo rya mbere y'ukwezi kwa Kigarama ngutu uturorero tumwe tumwe tw'ivyafashwe n'igipolisi kuva mu ntango z'uyu mwaka inkoho amajana 614 z'ubwoko butandukanye amasasu 1031 n'amajana 286 y'inkoho zitandukanye amasandugu 18 y'inkoho niniya ya mitrailleuse Kalashnikov ibikono vy'amasasu amajana 8 ibisasu biturikira mu kirere 22 bita fusée ibisasu biturikira mu kuzimu dynamite 4 amarori abona kure jumelle 3 amashashara yo guteza ibisasu biterwa n'inkozo mu ntoke 17 imigozi y'inkoho 81 imyambaro y'ibirato y'inzego z'umutekano 98 impuzu zitumva imvura 8 imyambaro y'impuzu z'inyamiramabi 185 imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi 186 harafashwe n'imyambaro 3 y'igisirikare ca Kongo harafatwa imisipi y'igisirikare 6 inkofero z'igisirikare n'iz'igipolisi 65 kubijanye n'ubukozi bw'ikibi bwakozwe inkozi z'ikibi zikekwa zigera ku 600 amajana 229 zarafashwe muri izo 461 bararungiswe mu butungane muri uku kwezi kwa Kigarama igipolisi cyarafashe ibigwanisho binyegeje mu bibanza bitandukanye byashikiramwo bivuye hanze y'igihugu harafashwe kandi ibigwanisho bitari bike mu gitero cagizwe ku makambi yo mu gisagara ca Bujumbura no ku Mujejuru mu ntara ya Bujumbura muri ico gitero umuvugizi w'igisirikare yamenyesheje ko ku ruhande rw'abateye hapfuye 79 ku ruhande rw'abajeje umutekano naho yamenyesheje ko abahasize ubuzima ari 8 hamwe rero n'abaharugwa mu 40 bafashwe inyuma yaho inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika ikoraniye
igasohora itangazo ku bijanye no kurungika inteko 5,000 mu Burundi. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zarakoranye kwigenekerezo rya 21 Kigarama. Abashingamateka n'abakenguzamateka berekanye ko badashigikiye iyo ngingo, bongera bariyamiriza abavuga ko hariho nyabwoko ririko riraba mu gihugu. Ico higaniro c'abashinga amateka n'abakenguza amateka cari gishingiye ku bibazo bitatu bigize iminsi bivugwa. Muri ivyo hakaba harimo ibibazo bijanye n'iho nyabwoko, irungikwa ry'inteko ngaha mu Burundi, hamwe n'ikibazo kijanye n'ibiganiro hagati y'abarundi. Kubijanye n'ikibazo c'iho nyabwoko, abashinga amateka n'abakenguza amateka bamenyesheje ko ataho nyabwoko rishoboka mu Burundi, ngo kuko inzego zitwara igihugu hamwe n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi zihurikiyemwo ubwoko bwose, kandi ko zagiyeho hisunzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Eka ngo n'abene gihugu babanye neza mu butandukane bwabo. Kubwabo batowe n'abene gihugu, ngo ibihe igihugu caciyemwo ngo biragaragaza neza ko ataho nyabwoko mu Burundi rishoboka, ngo kuko abarundi barazi ingaruka mbi z'iho nyabwoko. Ngo ijambo ihonyabwoko rikoreshwa n'abanyapolitike bagomba gushika ku nyungu zabo, ngo ni bamwe batakiriye neza umuzo wa demokrasi, aho ubutegetsi butangwa n'abene gihugu. Mu kwezi kwa Munyonyo na Kigarama uno mwaka, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaragendeye uturere twose tw'abapolisi n'abasirikare. Muri izo nama yarabashimiye ku bikorwa barangura mu bijanye no guteramira umutekano hamwe no gukura ibigwanisho mu banyagihugu. Yarabasabye gukomeza discipline no kutisuka mu vya politike. Ni inkuru ya mugenzi wacu Laurent Barangenza. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabanje kubonana n'abaserukira abandi mu ntwazangabo, ibisongerezi n'abasirikare bato bato bo mu karere ka gisirikare ka gatatu. Iyo nama yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ivyo baranguye muri uno mwaka, ngo ivyo navyo bikaba bishimishije. Igisirikare muri uno mwaka ngo carakingiye imbibe n'ubwigenge bw'igihugu. Yarabashimiye rero ko bagwanije akagwi k'abagizi ba nabi bashaka kwinjira mu kibira mu mwanya muto kandi atavyononekaye. Kuri uwo munsi nyene umukuru w'igihugu yarabonanye n'abaserukira abapolisi bo mu karere ko hagati. Yarabakeje ku gikorwa baranguye cyo gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batabifitiye uburenganzira. Muri komine Giheta umukuru w'igihugu yarabonanye n'abaserukira abasirikare bo mu karere ka kabiri kagizwe n'intara za Gitega, Ruyigi na Cankuzo n'igice ca Rutana. Yarabashimiye ku gikorwa cyo kubungabunga amahoro n'umutekano, akaba yabasavye kubandanya kugira discipline no kutivanga mu vya politike. Inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu yaciye aja muri komine Shombo, aho yagirishije inama abaserukira abapolisi bo mu karere k'ubuseruko kagizwe n'intara za Muyinga, Karusi na Cankuzo. Umukuru w'igihugu yarabashimiye ko bakurikije impanuro yari yabahaye imbere y'amatora no kuvyo baranguye mu bijanye no gukura ibigwanisho mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha. Yarabasavye ko bokora n'ibikorwa byo kwiteza imbere. Umukuru w'igihugu yarabonanye kandi n'abaserukira abandi mu ntara ya gatanu ya gisirikare. Uwo mubonano ukaba wabereye Igihofi mu ntara ya Rutana. Umukuru w'igihugu yarabakeje ku kuntu bacungereye amahoro n'umutekano mu gihe c'amatora. Umukuru w'igihugu akaba yabasavye kubananya kugira discipline. Kuri uwo munsi nyene umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarabonanye n'abaserukira abandi mu gipolisi mu karere kubumanuko. Nabo nyene yarabashimiye ku kuntu babungamuze amahoro n'umutekano mu gihe c'amatora, yabasavye kubandanya bafatana mu nda. Umukuru w'igihugu yarongera abonana n'abasirikare baserukira abandi bo mu ntara ya kane ya gisirikare igizwe n'intara za Muyinga, Kirundo na Karusi. Perezida Petero Nkurunziza yarabashimiye ku bigwanisho bitari bike bafashe atangorane zihabaye. Umukuru w'igihugu yarabonanye kandi n'abaserukira abapolisi bo mu karere k'uburaruko. Barashimiye kuko bagwanije inkozi z'ikibi, ivyo kaba babikoze bakoresheje ubuhinga budasanzwe. Umukuru w'igihugu yarabonanye kandi n'abaserukira abandi bo mu karere ka mbere ka gisirikare. Colonel Gaspard Baratuza, umuvugizi wa gisirikare, yamenyesheje ko umukuru w'igihugu yabashimiye kuko batujije imirwi yateye mu ntara za Kayanza na Cibitoke. Umukuru w'igihugu yaragendeye kandi abapolisi bo mu karere k'uburengero. Perezida Petero Nkurunziza yarabashimiye ku kuntu bakorana neza n'abanyagihugu. Icegera c'umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje ko ako karere gafise ivyo kisangije. Ivyo navyo ni imyerekano no gushaka gutembagaza ubutegetsi vyabaye muri uno mwaka. Aho hose umukuru w'igihugu yagendeye yahamagariye izo nzego z'igipolisi n'igisirikare kugira discipline, politike nayo bakayirekera abanyapolitike.
turangirize kino kiganiro mu bijanye n'ishigwaho ry'umugwi ujejwe gutunganya ibiganiro bihuza abarundi bose. Uwo mugwi washyizweho n'umukuru w'igihugu ukabugizwe n'abantu 15 urongoye na Musenyeri Justin Nzoyisaba. Uwo mugwi ujejwe kwiga ibibazo bijanye na politike, imibano, ubutunzi, amahoro n'umutekano n'ibindi. Musenyeri Justin Nzoyisaba niwe yagenewe ngo arongore uwo mugwi ujeje gutunganya ibiganiro bihuza abarundi. Uwo mugwi rero ugizwe n'abantu 15. Imbere yo kuja ku kivi abagize uwo mugwi bararahiye imbere y'umukuru w'igihugu. Mu gutanguza ivyo bikorwa umukuru w'igihugu yamenyesheje ko uwo mugwi ujeje ibiganiro bihuza abarundi ubusintumbero yo gutunganya amanama yo guhanahana ivyumviro ku barundi bose abari hanze n'abari mu gihugu hagati. Aho rero umukuru w'igihugu yaramenyesheje ko abarundi bakurikiranwa n'ubutungane muri ivyo biganiro batarimwo. Muri ivyo biganiro uwo mugwi uzokwiga ibibazo bijanye na politike, imibano, ubutunzi, amahoro n'umutekano, amasezerano ya Arusha, ibwirizwa nshingiro, amasezerano yo guhagarika intambara, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hamwe rero n'ibindi bibazo. Uwo mugwi ufise ikiringo cyo gukora c'amezi 6 gishobora kongerwako ukazotanga icegeranyo c'ivyo wakoze uko amezi 3 arangiye ku mukuru w'igihugu kugira ngo afate ingingo. Uwo mugwi waratanguye gukora. Umukuru wawo akaba yamenyesheje ko azokorana n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda umuhuza mu biganiro bihuza abarundi. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro c'amakuru makuru mu bijanye n'amakuru ya politike twabashikirije muri uno mwaka turangije 2015. Mubandanye mukurikira ibindi biganiro vya televiziyo y'u Burundi, ariko nkabandangije ndabifuriza umwaka mwiza w'2016 uzobabera umwaka w'amata n'ubuki.